inyigisho yanje ni rest in Christ. Dukeneye RIP, dukeneye RIC. Yesu yaje kugira turuhuke. Abantu bari mu vyagezwe bararushe. Urarushe. Amen. Yesu niyaje gukura ivyagezwe byo gushitsa ivyagezwe. Nuvuga yuko abari barushe n'ivyagezwe basimbire muri we, baruhukire muri we. Nimba ari ikintu gikwega umutima w'Imana, gikora ku mutima w'Imana, ni umuntu afise umutima ushima cyane cyane ushima mu tuntu duto. N'inyigisho ije kugukangura. Amen. Utangure kwizigera Imana, utangure kwizera Imana, utangure kwatura apana nk'umuntu yihevye. Nubwo uri imfuvyi mu mubiri, kuvuga nta bavyeyi mfise, ariko navye papa wo mwijuru. Imana ishimwe. Ngira mwaribonye ko hari igikorane kizoba cyakanguka muri Ottawa muri Canada. Rero ndakeneye gose amasengesho yayo. Imana ishimwe. Matayo 11:28. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Subiramo uwo murongo nyene. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Nimuze kuri jewe abananiwe cyangwa barushe n'abagize gute? N'abaremerewe. Hari abantu baremerewe ngaha, iyo message ni gwaho. Nimba utaremerewe uzofata iyo message, ntuzobura uzoyihezagiza. Kuko muri umwanya kumbura ntikuraba wewe muri umwanya. Ariko nakubwiza ukuri no gutakuraba izotebe kuraba umunsi umwe uzoremerwa. Nta amen nari nditeze mugabo uzoremerwa. Umuntu azokubesha ngo uzobaho n'umunyenga gusa utaremerwa, arakubesha. Utegerezwa kuremerwa kuko na Yesu yaremerewe. Yaremerewe aranasenga ava amaraso kubera kuremerwa. Imana ishimwe. Rero ngo nimuze kuri jewe, ni Yesu apana umwe yari mu mubiri. Yesu yapfuye akazuka akanesha ubushobozi bwose, akicara iburyo bwa data. Umwana ariko navuga Yesu yicaye iburyo bwa data, hejuru y'ububasha bwose, hejuru ya domination zose, hejuru ya autorite zose, hejuru y'impuhemu mbi, les esprits méchants. Yesu yicaye iburyo bwa data. Haleluya. Yumvire nimba Satani amadayimoni yabona Yesu ari kure, gitero agakoma induru akiri mu mubiri atarafa ngo azuke, ubu naho Yesu ahari. Amen. Rero uwo Yesu avuze ngo nimuze kuri jewe bande abarushe n'abarigize gute, ndabaha akaruhuko. Turakeneye akaruhuko. Amen. Kenshi abantu basenga ko atakaruhuko bafise, kenshi abantu badeprima ko atakaruhuko bafise, abantu baramererwa nabi ko atakaruhuko bafise. Urahusha umugisha w'Imana ko urukwera urushe. Rero aneko navuga bwa mbere ni haro repos physique, akaruhuko ko mu buryo bw'umubiri. Urushe mu mubiri, uvuye ngaho warushe mu mubiri, cyukora ni iki? Ukeneye ikintu cya mbere, ukeneye ni iki? Igitanda. Igitanda gituma ugira gute? Uryama ukaruhuka ibikorwa byose. Hari abantu baje mu gitanda ntibaruhuke, ubwo umubiri uraruhutse ariko impwemu yawe niruhutse, umushaha wawe ntiruhutse. Alors repos physique rero singane kwibigisha ko siyo nje kwigisha no munsi. Amen. Repos physique karuhuko ko mu buryo bw'umubiri siko nje kwigisha. Hariho repos éternel, akaruhuko k'ibihe bidashira. Ako nakaruhuko nakwifurije ubunyene ko wo karonka cyo tugenda hehe ku mpanda. Niko bavuga ngo rest in. Koni foto y'umuntu uzina RIP. Uravyise mu gitondo ugiye kuri stati uwo mugenzi uzi ngo RIP ukigira gute? Chukoma induru kabaye. Amen. Rero rest in peace, bango ruhuka mu mahoro. Rero inyigisho yanje no munsi si rest in peace oya, nanwe ira kuri YouTube. Inyigisho yanje ni rest in Christ.
ntidukeneye RIP, dukeneye RIC. Bayibonye? RIC. RIP sinayigisha ko barayizi. Uyishaka utayishaka uzoyibona kuri WhatsApp, uzobona kuri Facebook, ariko nta munsi n'umwe urabona RIC. Ni ubutumwa bwiza, bonne nouvelle. Ndabazaniye ubutumwa bwiza yuko hambavu ya RIP hariho RIC. Iyo rero ni gukura mu mubiri. Amen. Nupfa ariko uraruhuka muri Kristo. Cyangwa tuvuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe. Inyigisho nayise ruhuka muri Kristo. Alléluia. Repose-toi en Christ. Ruhuka muri Kristo. Soma umurongo wa 90 Eloge. Mwikoreze ingata yanje unyigireko kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Suramo kanu kanyuma muzoronka iki? Namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Muzoronka iki? Namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Imitima yanyu si imitima uyutera l'âme umushaha. Muzoronka uburuhukiro bw'imishaha yanyu. Ushaka kuradasinziriye kwera uvuga uti umugabo wanje sinzi ibyo arimwo, umwana wanje sinzi ibyo arimwo, sinzi kazoza, sinzi ingene bizogenda, ibara riraguye, ahora rushe. Amen. Narasenze sinishugwa, kwereka abandi bishugwa, uridodomba, umwe bimyoza umwanya wose, ari umuntu yimyoza, urasanga ari umuntu yimyoza wenyene. Ushaka umuntu ko aragenda ko ari imyoza. Kosa nkora uko uravuga nande, nibikuraba. Uwonya yarushe. Kandi uzomutwenga. Haguzo musengere cyangwa umufashe. Rero abo bantu barushe rero bose hariho akaruhuko kimishaha. Ugazosanga uri kuri doga urakeneye akaruhuko k'umushaha. Ugasanga wataye ivyizigiro urakeneye akaruhuko k'umushaha. Utagisenga nukurushe. Abantu basenga misi yose na stabilite nuko baramaze kugira harundi rugezo. Nimba usenga rimwe ahandi bikanka ukabivamo ukidogera abantu ufise ishari nuvuga yuko mu mushaha wawe urarushe. Rero abarushe rero ngo 30 uko ingata yanje itababaza. Ingata yanje rigira gute? Uko ingata yanje itababaza. N'umutwaro wanje uhahutse. Umviriza. N'umutwaro uhahutse. Un fardeau léger. Bisigura yuko hari umutwaro Yesu agushirako ariko nukuremera. Birumvikana ivyo. Ningo nofata igiseke kirimwo 50 kilo agishira ku mutwe wawe, ugatambuka ukumva nta 50 kilo kwera iki ndagifashe. Ndakirekuye wocugwa hasi. Ariko Yesu umutwaro azoguha azowufata agushoboze kukomeza nukuremere. Kubera iki imitwaro turemera? Kubera iki? Kubera tuyikorera twenyene. Invita Yesu mu muhamagaro yaguhaye. Niba umurimo w'Imana ukuvuna ukabihigwa ukumva ikibazo gituma ukabikora, ni kubera wikorera wenyene. Ariko Yesu avuga ati genda guhaye urahwabutse uri léger. Imana ishimwe. Rero bisaba kutawuje cyo kuruhuka muri Kristo kugira umutwaro ntukuvune. Ikintu cyose kikuremere muri kano kanya hariho inyishu, hariho igisubizo, hariho inzira. Bwira mugenzi wawe utari inyishu. Imana ishimwe. Inyigisho nuko mvume ngo nishushe mbwa irakomeye. Iri deep, iri profond. Kuko uzokugeza ahandi hantu ndababwiza ukuri ahantu ngomba kubereka dukwiye gushika nisidashika neza na jewe. Muga niyo niko natumbera. Aho ngeze ubu siyo nari haciye imyaka 2. Siyo nari haciye umwaka umwe. Kandi aho ndu siyo nzoba ndi muri 2026 ndemba kiriho. Muri 2027 ndemba kiriho nimba nkiri muzima sinifuza kuzoba ndi aho ndu no musi. Haleluya. Ikintu cya mbere kibi ku mukristo nuguma kuri hahandi nyene. Ya nivo nyene. Ya bwabuzi bw'amasengesho kwa kwidodomba bya bindi nyene gumubaza ubaza bya bindi nyene. Aho rero Satani aba yakuboshe uburushe kandi uburemerewe.
uba ukeneye iki? Kuruhuka muri Kristo. Amen. Rero ndabereke akaruhuko bavuga, abantu bacu baravuga akaruhuko nivyo, ruhuka, ryama, genda wiherere, genda ahantu ha wenyene, ariko ndabereke akaruhuko keza ko muri Kristo. Ingene ijambo ry'Imana kavuga, tukabona mu Baheburayo 4 murongo abanza soma murongo wa 3. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro nk'uko yavuze. Amen. Iti nk'uko narahiranye uburake bwanje, nzobashikana mu buruhukiro bwanje. Ngo nzobashikana ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Ntibazoshika mu buruhuko bwanje. Ubwami avuga ngo atanga avuga gute mu Kirundi? Murongo nk'uko twebwe abizeye. Pour nous qui avons cru. Abantu bizera nga Yesu Kristo mwami n'umukiza bogira gutya nkababona. Amen, 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 amen. Umuntu atarakira Yesu Kristo ni vyiza ko uza kuraba uyu mugabo nyene ko arasoma. Ucuza kumwegera umurabe imbere yuko turangiza, kuko ivyo ngira mvuge ntibikukora ko wewe. Utakira Yesu Kristo, ivyo ngira mvuge akaruko ngira mvuge bisaba kuba warizeye Yesu Kristo. Nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Yesu Kristo atari umwami n'umukiza, ibi byose akaruko kose rest in Christ. Ise ntizokora kuri wewe. Fata umwanya mu vyumvi. Ise rest in Christ ntizokora kuri wewe nimba utaraba muri Kristo. Kugira uruhuke muri Kristo, ubwa mbere twese kuba muri Kristo. Kuba muri Kristo so ngo ndamwemera Yesu ndamwizera gusa, oya no kufata ingingo yo kwihana ukava mu buzima bw'ivyaha ukabicyare mu gisha ugafata urugendo rushasha ugana mu ijuru. Amen. Aho rero ushaka kuvuga ngo ndaruhutse muri Kristo. Rero avuga ngo nibazokwinjira, ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Naho yari yaraheje ibikorwa vyayo uhereye ku kuremwa kw'isi. Iyi nyigisho ni ndende sinshaka kubivuga vyose vyo dutwara umwanya, ariko ahawe ko avuga ibintu byo mu isezerano rya kera. Abo bantu batazokwinjira ni bande? Batazoshika ni bande? Abanyisirayeli baravuye muri Egiputa, bari mu bugaragwa. Imana yavuga ngo ntibazoshika ngo mu ruko bwanje, ngo inantero pas dans mon repos. Iyo ni jambo riri muri Zaburi, yo aragumiza ngaho gatoya urupapuro nturute. Tuja muri Zaburi 95:11. Nico catumye ndahirana uburake, ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Amen. Ntibazogira gute? Ko muteko mwankurikira murabiko bitahura. Jewe yawe mwabitahuye nakubona amaso yanyu. Azike nakwibona kuko Imana ngo irarahiye mu burake bwayo. Imana yarakaye yashavuye. Kwe kutibaza igituma yashavuye. Kandi ngo kwera yashavuye rero ngo nibazokwinjira, nibazoshika mu karuhuko. Identero pas dans mon repos. Biko bigwaye muri Zaburi 95:11. Aha ni Imana kurashavu yababajwe niki? Abakurikira inyigisho zanje barakurasha kunyishura. Kwidodomba. Bari mu bugaragwa bakiva muri Egiputa, Imana akora ibitangaza, irerekana ubushobozi bwayo, irerekana urukundo rwayo. Na munsi n'uyu umwe barayinzara. N'uyu mu bugaragwa anari izuba, hata vyatsi, hata kintu kimwe kimera, ariko uyama uturimibe. Na munsi n'umwe babuze icyo banywa. Uyu umwe imyaka 40 baronka amazi ataza n'imvura ava mu rutare. Aho bagenda hose irutare rwarabakurikira. Sinumva gituma abantu bavuga gusa ko abantu baronka amanu bakabona ko igitangaza gusa bakibagira urutare rwazana amazi. Kuko urutare ntibagenda kuri fontaine ngo bavome, oya barakomeza urutare rukagenda rukabakurikira. Malgré ibyo bitangaza vyose, urukundo Imana yerekanye, bakidodoma ngo ashaka concombre n'ifi yo zo muri Egiputa. Ngo twofuba dupfira hano, uri Imana ni worakara.
iyo bayita ingratitude. Ashovuga ati abo bagabo barafise umutwe barasara mbega. Imana yo kugurura mu muhemo usanga umeze nkabo. Uri kuridoga ipine y'imodoka yaheze uza amafaranga kugura indi pine, ariko iyo modoka iraka n'igitoro kirimo iragenda. Imana mbega uyu muntu arazi ko iyo ntintervena n'aya bisi yabura. Ibyo byose rero birarakaza Imana. Ntibyarakaza Imana kera gusa, n'uno munsi Imana irakara. Biratanga gukomera. Hehe, mwana muzi ko na mamene gusa. N'inyundo turazana. Haleluya. Hari inyundo ikenerwa, arashobora kuzana umuriro, icuma cyangororoka, agaca afata inyundo, pa! Uransa umuriro mugabo inyundo yo urayemera. Ibyo rero ibintu bituma Imana irakara. Nimba yarakaye kera, n'uno munsi irarakara. Irarakara kubera wewe washize amaso ku bitagenda kandi ufise ibigenda. Sidavyumva mana, urashobora kwemera ko umukobwa wanje acumbagira atagenda neza amaguru areha, canke ijisho rimwe niribona, ugashavura ko ijisho ritabona kandi rindi ribona, mbega yahuma yose nayo. Imana ishimwe. Sidavyumva ngene ashobora kuvuga mu gahugu nkaka. Barabivuga kuntwenge. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi twidogera Imana igakiraba ivyo ufise, abandi ko barabisaba bisozesha kuri ivyo. Amen. Rero ivyo vyose birarakaza Imana. Ndagaye ikintu cyose zo kwidogera ufise umwuka wo guhema. Amen. Wararonse agakiza, waronse ubuzima, ariko uriko widogera ibintu vy'umubiri. Vy'umubiri birarakaza Imana. Imana ishimwe. Rero ivyo vyo kwidodomba bituma Imana irakara. Iyo Imana irakaye rero iravuga ngo ntibazokwinjira mu karuhuko kanje. Aka karuhuko rero ngomba kuva mu isezerano rishasha muri Hébreux 4. Hébreux 4 aberayo 4 warugeze ku murongo wa 3 wawuhejeje. Ngo byayivuga yuko ngo bikorwa byose byamaze kurangira. Murongo wa 4. Kuko haraho yavuze ku by'umunsi w'indwi nk'ibi, iti Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose. Ngo biranditse quelque part, iyo quelque part ndayibonye. Nawe urasoma mu Tanguriro yuko ari umunsi w'indwi Imana yahagaritse ibikorwa iraruhuka. Haleluya. Imana ishimwe. Kari karuhuko kari prophetique. Imana ishimwe. Ha murongo wa 5 arasubira avuga kandi na hano ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. 6 rero. Nuko rero kuko bubikiwe bamwe ngo babushikemwo. Geza ngaho. Bubikiwe bangahe? Ndashaka we muri abo bamwe. Haleluya. No munsi ushobora kuba muri bajya bandi. Bwira mugenzi wawe ntuje muri bajya bandi, ba muri bajya bamwe. Haleluya. Lohopo uruhuko bw'Imana, akaruhuko k'Imana nikabikiwe bose. Nikabikiwe abantu bose inyama n'amaraso. Nikabikiwe abagabo n'abagore bose. Nikabikiwe umuntu yari mu mishoro y'Imana. Kabikiwe bamwe. Vuga uti bamwe. Ukwiye gusenga ukifuza kuba muri abo bamwe. Amen. Ngo bamwe murongo kangahe? Wa 6. Bandanya. Ariko ababanje kubwiga ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamwo no gutumvira Imana. Ubutumwa bwiza ko ravuga mu Gifaransa avuga ngo à ceux à qui d'abord la promesse a été faite. Ubutumwa bwiza kuvuga Yesu abo Imana yemereye ni bande? Abavuye muri Egiputa yari yabemereye igihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki, sivyo? Kandi ngo bamwe niba bijyemo kwera iki ko ikatabwinjiyemo ko wahije gute uyo murongo wa 6. Ariko ababanje kubwiga ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamwo no kutumvira Imana. Iki cyawuje ni iki? Désobéissance. Kugarariza kutumvira Imana birakubuza kuja mu karuhuko Imana yaguteguriye. Amen. Hari imiruho ushobora kurimo no munsi ukibaza ngo ni nyatsi cyangwa n'abarozi cyangwa abapfumu, ariko nabo baribo cyangwa nzo barize ayo madayimoni, nuko ari umuryango wuguruye. Kwera iki? Kwera wagize kutumvira.
désobéissance cyangwa kutumvira Imana, kutagira confiance Imana. Imana ishimwe. Amen. Murongo w'icenda. Simba murongo w'icenda. Nuko rero haracyariho uburukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Haracyariho akaburuko bw'isabato bwateguriwe le peuple de Dieu. Rero ndaza kuronka sizi ko ndakuronka gusigura gatoya kuri isabato bakora ngaha kuko hari ama doctrine uno musi ino sabato bayifashe à la lettre kujya ko muri Ancien Testament kujya ko byagezwe amategeko ya Mose, ariko turaza kubona isabato ko aravuga ngaha twaronka umwanya umurongo w'icumi kuko ushitse mu burukiro bwayo. Haleluya. Nawe abaruhutse ibikorwa vyiwe. Amen. Kuko Imana yaruhutse ivyayo. Haleluya. Kuruka kw'Imana ngoma kubereka yuko atari kuba ikinebwe ngo wicare, ariko ni état d'esprit wizera Imana. Nimba Yesu Kristo yaguhaye umutwaro fardo, nibisubiza ngo Kristo ndawuretse ndigiriye wewe uterure, suko. Amen. Umutwaro uja kuri wewe ariko ntuvuna, uremereye urahobutse. Imana ishimwe. Ariko rero gira winjire muri akaruhuko si automatique. Haleluya. Nugenana ukavuga ati Mana, okay, karuhuko oya suko. Kugira karuhuko ukajemo hari ikintu cyitwa effort. Effort ni iki mu Kirundi? Soma murongo 11. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro. Okay, umwete neza ko kidakaze, sivyo? Umwete no gukerebuka. Aha, jene yaza ko bari vuga ngo nuko twihate. Kuko mu Gifaransa avuga ngo efforçons-nous d'entrer dans son repos. Nuko yuko akaruhuko hari, ariko yasaba ko twihata tugira effort yo kwinjiramo. Kwa iki bisaba effort? Mwako nakuvuga effort, ni jira kuna kuvuga effort. Effort nuvuga yuko urasunika ikintu kidashaka. Sivyo? Icyo kintu kidashaka ni iki? Umubiri wawe wambaye nushaka yuko winjira mu karuhuko ka Kristo. Karuhuko k'Imana. Kubera iki? Umubiri ushaka ubikinebwe, umubiri ushaka widoge, umubiri ushaka nusenge, umubiri ushaka gukora ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana. Bisare kwieforsa kwinjira mu karuhuko. Umengo ni paradoxe, sivyo? Wogiye kuruhuka mu gagira effort. Aha. Niyo mara uragira effort yo kwinjirayo, mugano washikayo uraruhuka. Amen. Urihata kwinjirayo kwera iki? Bandanya. Hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegererezo cy'aba bandi cyo kutumvira Imana. Mwani majambo utije bakarukugira gute? Ko musiya kubivuga. Hari abantu benshi baguye bagenda babona gutya. Hari abapastori benshi baguye bavuga ubutumwa mugakizwa mukuzuzwa n'itangazo bigakoreka baraguye. Hajya abantu bahagaze n'Imana bazi barashobora kuvuga tujya muntu yo ari mu mpwemu kubera iki ijambo kiwe igasigiwe sigiwe arazi kuvuga kumbure. Hari abantu bazi kuvuga, hari abantu bazi gukina amafilime bigana na predicateur ukibaza n'umukozi w'Imana yuzuye yaheze akaja mu rumogi n'abamaraya. Kubera iki? Afise ingabire yo kuvuga, arazi gufata ku mutwe amaverse. Rero ivyo byose byerekana yuko utije mu karuhuko uragwa. Haleluya. Kugwa ni iki? Kugwa ni ko uraba distant, uraba kure y'Imana. Ubwiza bw'Imana bukakuva. Ndabwire ukabona munera amabuye. Ukabona ukira kuwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu. Udasenga, uvyuka nk'impene canke nk'inka. Waraguye. Gacerere. Vyuka! Nimba waraguye vyuka. Nawe ubikiro ndwi uravyuka. Ino jambo nugira uvyuke. Nusenga kwera wumva ushaka gusenga. Yasenga kwa ntu bashaka gusenga, masenga gakeya. Ariko namenye yuko ndategerezwa gusenga n'ubuzima bwanje. Nimba shaka kubaho mu buzima bw'imhemu, nimba shaka kugendana na Yesu, ntegerezwa gusenga imisi yose. Hari ibinini ufata imisi yose, usivye rimwe gusa ugasanga birafuse n'ibindi. Bisara kufata icyo kinini imisi yose kubera ushaka kugira amagara meza. Aha rero nabwira ivy'imhemu, Imana ishimwe. Rero ngo kugira ngo ntihagire umuntu agwa
akurikiye icyitegererezo cy'abandi cyo kutumvira Imana. Numva yuko hariho exemple mbi ya désobéissance. Amen. Abo si bajya gusa batinjiye, kuko abinjiye ni bangahe? Ni Caleb nande? Yosuwa. Kwera ikibobo barumviye, abatumviye bapfuye mu bugaragwa, kandi hapfuye kuva ku myaka 20 uduga. Abasigaye bose barapfuye kiretse Yosuwa na Caleb. Imana ishimwe. Reka mvuge gato kuri akaruhuko kugira ntihabe confusion. Abaroma 14:5. Umuntu umwe ashima umunsi umwe kurutisha iyindi, uwundi agashima iminsi yose. Umuntu wese nashigwe mu mutima wiwe. Ngo umwe afata iminsi itandukanye. Ngomba kuvuga gato dengana vyeke iminsi. Hari abantu uno munsi murabazi, nta madini mvuga izina, ariko murabazi ama doctrine mwamwe bakubwira bafata akaruhuko yuko kujya Mose yagafashe yakavuga cyashana hageze isabato. Maze kuvyumva iyo sabato rero nuwabona umuntu afata isabato kuriya ntumucira urubanza, ariko umufashe cyangwa umusengere kuko yishize mu mutego. Aho kazugira mu ngo 14 ngo hari abafata iminsi kwingana, sivyo? Harafata ku iminsi ingana, ariko n'abandi bayitandukanya yuko hari umunsi uruta yindi. Ngo que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Mwe wese agira ikintu yumva yemejwe mu buzima wiwe, sivyo? Ariko nabereke rero danger yo gufata umunsi umwe ukatandukana n'iyindi ubikuye mu itegeko, mategeko canke muri loi, sivyo? Kuko benshi abatandukanye umunsi w'isabato bavuga ati ari umugabo umwe umushoferi wa taxi yarantwaye kuri aeroport muri Kenya, akora asigurira ivy'isabato. Hari samedi ambwira yuko hari vendredi, ambwira ati je vendredi ku mugoroba ku samedi dufungura ivyo kurya bikanye. Ayumva byaraye barabiteka vendredi, hanyuma bakabifungura samedi bikanye, byaraye mu isafuriya. Kwera iki? Kwera bose vuga ati kirazira gucana kwasa umuriro umunsi w'isabato. Urumva na cuisinier nibayatsa, na micro-onde nibayatsa, kandi babikora benshi, sivyo? Ndamubaza none urugendo garukira hehe? Kuko hariho distance na nyendo dakwiye kujako. Nivyo hariho ahantu ashobora gufata urugendo ngo ugende ku munsi w'isabato. Ndamubaza none ashobora gutwara ibuduga ukagenda hari attention, hari mu isabato w'isabato uricara nta kazi kamukora, urasa ordinateur ngombo rimwe na rimwe ega ordinateur n'umucanwa waciyemo. Esko ashobora kura dossier ku kazi kirazira cyo ni kimwe. Hari ikintu gikomeye nshaka kwereka ngaho danger hiri. Dusome muri niba shaka tuzaza Galatia 3:10, Galatia 3:10. Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Abishimira cyangwa bishimikiza ibikorwa by'ibyagezwe y'amategeko bose bari n'umuvumo cyangwa bari baravumwe. Kwera iki? Kwera iki? Kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ivyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo avyitondere. Ceux qui sont liés abibohera ku byagezwe, nuvuga yuko wiboheye ku byagezwe utegeza gukurikiza ibyagezwe byose. Nuzova ngo okay, nakurikije sabato neza, suppose kuyikurikije neza. Nakurikije kigira 10 neza, okay, wayikurikije neza. Hanyuma wakebwe circoncision. Utagize circoncision nawe nyene biraguca umutwe. Wariye jambo sosiso, wariye inyama y'ingurube. Hariyo ivyagezwe 613 613 loi. Imana ishimwe. Rero wiboheye kuri kimwe ukakibereka ng'icyagezwe, nuvuga yuko wishize munsi y'umuvumo w'ibindi byagezwe utakurikije. Nivyo icyo cyagezwe wagikurikije neza, ariko hari ibindi utakurikije neza. Haleluya. Nicyo gituma Yesu yaje kudutabara, kuko nta muntu n'umwe yari gushobora ibyagezwe cy'amategeko uko yari yanditse yose 613.
iyo mbonye umuntu ko ari rata yigamba ngo je ndakurikiza ibi wagiriza abandi nuko utabizi washobora kuyara abandi yayo yose ukamubwira uti turabe ivyo urya kwanza tubwire ivyo ufungura turaba uraba amajambo uvuga, raba ishari, raba urwanko, raba kubesha, raba ibindi bintu vyose. Nico gituma Yesu yaje kugira turuhuke. Abantu bari mu vyagezwe bararushe. Urarushe. Amen. Yesu niyaje gukura ivyagezwe, yaje gushitsa ivyagezwe. Nuvuga yuko abari barushe n'ivyagezwe basimbire muri we, baruhukire muri we. Ndabasigiye commandement shasha, ibwirizwa rishasha, mukundane hagati yanyu nibazomenya ko muri abanje. Imana ishimwe. Aha rero hari umutego, cyo tuba Paulo yavuze ngo bamwe bavuga ngo biratandukanye, abandi bavuga ngo birasa, imisi irangana, nta samedi na dimanche, haravuga ivyo, umwe wese agira ivyo, agira gute? Ya Romains 14:5. Umwe wese agira pleine conviction, mu mpwemu yiwe ari pleine conviction. Amen. Umuntu umwe ashima umunsi umwe kurutisha iyindi, undi agashima imisi yose, umuntu wese nashigwe mu mutima wiwe. Okay, tuje mu Kolosai 2:16. Colossiens 2:16. Nuko ntihakagira ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa, canke mu vy'iminsi mikuru, canke mu vy'ukwezi kubonetse, canke mu vy'isabato. Neza ngaha ariko avuga abantu bagiriza abandi kuvyo bariye. Gute wewe uzimana ushaka kurya inyama y'ingurube? Barabivuga, sivyo? Kirazira ibi kubera ki bahagaze ku mategeko, ni kimwe muri 613. Ngo ivyo urya imisi mikuru ngo ni sabato, bahaguta umutoki bakakwagiriza kubera iki? Baracaboshe mu vya kera, isezerano rya kera, sivyo? 17 havuga gute? Ivyo vyari igitutu c'ivyari birariye kuzoza. Ariko umutumba ubwawo wa Kristo. Murataro y'amajambo arakomeye. Nikwanga ndabona igitutu je, murakibona? Abari ngaha murakibona? Uriya ni Kristo none. Ndabwira igitutu batakubwiye naka, nuko harigiye kumbura ufise ibintu bimwe nk'amatwi ashobora kubona tujya yiwe. Ariko nawe nturi sure, sivyo? Igitutu kibonye hajya ntushobora kumenya ko ari jewe. Urashobora kugereranya ndavye ngana ndavye uburebure, ndavye imbaga, ashobora kuba ari ujya. Igitutu n'ubutamenya uwo muntu bisigura ko hari umuntu hafi yaco. Rero ngo biya byose by'isabato, by'ikigira 10, byo gukebwa, by'ingurube, by'ibyo minsi mukuru, byari igitutu. Umutumba niwe bwashike, umubiri niwe bwashike, ariko umutumba ubwawo, ugutu ubwawo nuwa Kristo. Twebwe tuba mu isezerano rishasha, nta namwe avuga ivyo bintu si vy'isabato mu isezerano rishasha. Vy'ibigira 10 navyo bavuga. Kubera iki? Byari igitutu, byasigura ikintu kigiye kuza. La réalité mu gifaransa avuga ngo 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nico gituma ukeneye kuruhuka muri apana mu vyagezwe, ruhuka muri Kristo. Ariko ikintu kikuza kuruhuka muri Kristo ni désobéissance cyangwa kugarariza. Imana ishimwe. Ndagana base ikintu kimwe, iyo umva abantu bakora guhaririza ngo no givyo wanye ngo avuga ngo sivyo, ntuzoharire nabo, ntuzotumwanya gwana nabo, nawe uzogiye mu mubiri. Ikintu cyo mubwira, umbwira verset 17. Mwene data, ivyo byose uko navuga cyari igitutu. Uretse cyangwa gusura mu gitutu, ndi muri réalité, sivyo? Muri 2009 ari gihe naguma ndiko ndaba fiancé wanje ku telefone, ariko yamaze gushika ati ndamurabiri ku telefone, ati turi kumwe, nja kumuronda ku telefone kubera iki? Yumvire muri kumwe nga nje kumuraba ku telefone kubera iki? Umutumba wanshikiriye. Nja muri ezo sosio kurondera iki? Abantu bagwa mu mitutu ntibaramenya ko umutumba washitse.
Imana ishimwe. Abagutera ubwoba ngo uzovumwa nuko bashaka kukuvuma parapo y'igitutu. Imana ishimwe. Yesu yaje gushitsa, yaje gukura imivumo ku musaraba. Yaravuze ngo birarangiye. Imivumo yose ijyanye n'ibitutu yarayibambye ku musaraba. Avuga ngo birarangiye, buruke muri we. Imana ishimwe. Aha nonyongera ayine masaha 2 nobana namvuga. Hari byinshi byo kuvuga ngaha. Imana ishimwe. Kuko abantu banje bishwe n'iki? Ako bitutu vraiment. Bagize abantu kwera bitutu. Ibitutu. Umubiri waraje. Shima Imana kubw'umubiri. Haleluya. Matayo 12:8. Abantu bakora amagiza Yesu bamubwira ati nta soni ushaka gukora ikintu, ushaka gukiza umuntu, ushaka gukora ibintu nk'ibi ku munsi w'isabato. Yabishe gute? Kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Le fils de l'homme est le maître du sabbat. Yumvire, nyene isabato ninde? Kristo. Baje kwagiriza Kristo ngo yarenze isabato ari nyene yo. Ushaka kuza kwagiriza nyene ikintu, niwe nyene yo. Mukunye imiduga mbona ngaha woje gufata umuduga wawe. Kunuvuza umuduga ndiye uguhaye ushobora ngaha. Umuduga ni kwanje, nakana kweke kate rose no wanje. Nyene isabato ni Kristo. Kristo avuga ngo bijya mwabonye cyari gitutu sitari bwaze mu mubiri. Umubiri ni Kristo, mutumba ni jewe. Rero ruhuka muri jewe, ibagira biriya uruhuke muri jewe. Byose byavuga Kristo. Isezerano rya kera ryose, ihema ry'isezerano byavuga Kristo. Isanduku y'isezerano yavuga Kristo. Amaraso y'intama yavuga Kristo. Ibintu byose tubona mu isezerano rya kera byariko biravuga Kristo uno munsi. Imana ishimwe. Matayo 6:25. Tabereke rero kugira ikitambiro umenya nuko kugira uruhuke muri Kristo bisaba kugira confiance Imana, kwizigira Imana. Ari umwana muto wamfise, abana bose bakiri kuri responsibility yawe. Nta mwana numwe mu mfise ndabona byuka avuga ngo mbere ashinoze ndaronka umukate. Avuye ku ishure avuga ati mbega mwatetse. Ashobora kubibaza iyo amaze kubona ashika atabihari, siko? Mbwa bironka nashika bava mwatetse. Akiyumvira ati none ration irabaza kuboneka. Umwana wa 2 ans, 3 ans ntashaka kubivuga ivyo. Kwera iki? Avuga iyo si affaire yanje, ibindabi ivyo, ndazi ko mfise umuvyeyi. Niba biraba n'abakozi bagize amagafe, ni papa na mama biraba je n'ibindaba. Mbe akaruhuko. Ariko namvye abana nkavuga ni yonse bizariya kweri. Munga naho noje hano so hagaruka ngaha. Ubiriza, hari akaruhuko, hari ibintu twikorera atari vyacu. Nivyo hari akazi dukwiye gukora. Ariko kenshi icyo Yesu yikiseza kuri twebwe nuko twumvira tugakora ibyo yadutumye, kuko yagutumye aguha ubushobozi bwo gukora ibyo yagutumye. Haleluya. Ndamaze hafi inyigisho ngene yaje, ndabwiye ngene yaje inyigisho. Naimaze kwezi, amezi hakiri kwezi cyangwa amezi 2. Narushe. Kwe ibyo muri Canada. Byanka yuko duhasale, biba imitego. Gatatu rero kubiva ndabivuyemo ibintu. Nanumvije imbwira ngo mbega ni affaire yawe. Niko inyigisho yaje. Ijya affaire ni iwawe. Mbega abantu bazokwizera wewe cyangwa bazokwizera jewe. Mbega bitangaza bizoba ni uzobikora cyangwa nzobikora. Mbega icubara kizovaho ni wewe ukironka cyangwa nzokironka. Cyana kwifata gutya. None uruhishijwe niki? Muri make ruhishijwe ni. Cyana hindura isengesho Mana. Ari ibyawe bicemwo, atari ibyawe bipfe. Atyenduka. Mana ishimwe. Hari ibintu ukurarondera ushititiriza atari affaire yawe.
amen. Niyo gusengera ikintu wagisenze wagisavye kandi Imana yabwiye ati nivyo ni mugombe bwanje ko bitavye none ni ivyawe. Imana ishimwe. Ega n'umwana uzovyara ni kubw'icyo cy'Imana. Utararonka umwana urasengera umwana Imana yakweretse ko c'est sa volonté n'ubugombe bwayo yuko n'ubushake bwayo yuko uronka umwana sivyo. Hamuga cibura amahoro ngo none ko ataza. Mbega bibaza yuko Imana binezereza kuba uw'ingumba wewe umwana wayo. Hago wosanga Imana ishaka uwo mwana gusumba wewe uko umushaka. Uko wowe biteze uwo mwana ugasanga Imana ishaka ko uwo mwana aza gusumba uko ushaka kwaza. Ariko igituma teba niwe uzibira kwera désobéissance no kwidoga ugasanga wazibiye ubuntu bw'Imana. Imana ishaka avuga ati ndeka mva mu nzira nkore bisa ndashaka uyizigire ushire ivyizigiro kuri yo ntushige ivyizigiro kubana umuntu uvuga uti Imana urabizi urabikora. 55 verset 25. Nico gitumye ndababarira ntimukaganyira amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambagwa. Ikibazo kirakomeye. Uri kurarira kwera ivyambagwa kwera ivyurya kwera loyer kwera minevare y'abana ariko ari kintu Imana yaguhaye kiruta ivyo byose kuravuga. Amen. Abavuze ngo amagara aha amagara umengo ni santé si santé mu gifaransa bavuga la vie. Imana yaguhaye ubuzima. Mana ubuzima nabonye ariko niwe buraguha hajyanye. Sasa none baye none abana ubuzima none nigiye kiruta ikintu. Biya byose ukurarira hariho ubuzima Imana yaguhaye. Amen. Nisugira yuko Imana yaguhaye ubuzima itaguhaye sicyo bivuga. Bivuga yuko Imana yaguhaye ubuzima buruta rawaye buruta agaciro rawaye buruta agaciro minevare ni kweri kiyo kwimba ivyo bitoya yaguhaye binini. Je kibazo kirabaza ngaha Imana ikurabagarukana bwenge mu mutwe common sense bon sens. Amen. Ukurandirira ngo ushaka 2000 francs bu naguhaye 1 million no kwima 2000 francs kweri naguhaye ikintu kisa agaciro kinini urwitogera utuntu duto koresha ubwenge nimba yarampaye 1 million yonyime igihumbi kameme nawe no kwa twafuye ikintu yagwaye umuriyoni yo kwima igihumbi kubera iki. Verset 26. Imurabe ibiguruka vyo mu kirere ntibibiba ibishwabura kandi ntivyimburira mu bigega ariko so mwijuru arabitunga. Ayaya. Mbega mwebwe ntimubiruta cyane. Bo ndazi ko hashobora kuba habaho inyoni zonze zicumbagira zihumye ntazo ndabona jewe mugazi zirashobora kuba ziriho nukuvuga yuko c'est rare sivyo. Ana akanyoni kagana gutyo no kuguruka birashobora ko kaba kariho mugazi inyoni zose ku myaka maze simike yahobona sidabona inyoni yabuze icirya inzara yishe igumikura tora bigomba ihari kusahana umwanya wose ntizikora ntiziri shuya zima zihaze kweka Imana zihaza abantu bagasonza kugira abantu bigire ku nyoni kugira Imana yigisha abantu ku kimonyo n'inyoni zirigisha. Imana ishimwe. Akava ngo urabiguruka verset 26 sivyo ngo nizirima ntizimbura ntizibika mu bigega ariko so ane nkunda apana se wazo yabitahuye ubiriza si se w'inyoni zigaburira ni so wawe so wawe agaburira inyoni yo kwima kwera ki wewe votre père. Papa uranyimye nahaye inyoni none urutse inyoni none afete tubura kwera turizibira nitwe twiyugarana nitwe Imana ishaka ntiyase kuduha turayibuza kuduha ngo so wanyu votre père céleste les nourrit. Encore on dit so wo mwijuru panase so
wo mu ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ni muruta inyoni. Apana kuriza guta nziruta cyane, bashoko cyane. Ne valez-vous pas beaucoup plus? Aha Yesu avuga ati nta rezo nimwe niyi imwe yotuma Imana ikwima umwana. Ntayihari. Ufise umugabo kesa apana cyo gusambana, uvuga ufise umugabo, ari umugabo wawe. Ndabivuze ko abantu batelefona muri kanguka, pasteur priez pour moi, je veux un bébé. Maze imyaka mbwiye mariage, oya mon copain tumaranye imyaka 2. Ngo vyanse ko nsama. Banza wihane, muvane, mubigire officiel, aho umugore uje gutanga inkwano, aho umugore wawe hamuzere tugusengere. C'est comme ça que vous êtes, oui, c'est comme ça que la parole est. Oshaka guca muri la kursi ngo tugushigikire. Hana bagutuka ubabwiye gutyo. Munagira muri abantu b'Imana mukundana. Nta kintu takiweje utuma Imana yanga kukiza ingwara iri mu nzu yayo ari wo mubiri wawe. Subushake bw'Imana kugendana ingwara mu mubiri wawe. Jambo ry'Imana rivuga ntimuzogwara, siko rivuga. Ariko muzokira kubera mu mishagu yiwe. Ntiyavuga ngo ntimuzogwara. Mu mishishagu yiwe twarakize. Esayi 53:5. Twarakize. Mana ishimwe. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mishagu yiwe twarakize, nuvuga yuko vyararangiye twarakize. Igitondo akira none ni kubera iki? La guérison irashika. Kumuri saa Imana iragera cyangwa nizonagera kubera wewe. Twige kugira confiance Imana. Iyo ibintu bigoranye gose ndabiterura nkabitereka nka Mana, ibi ni ivyawe rero. Sinshaka kuma nikorera umutwaro. Iyi ni affaire yawe. Sije nkibaho. Niwe ubaho. Biparangana. Shauri yako affaire yawe. Urabiraba wowe. Mana ishimwe. Turaruha gose iyo tuja kwikorera umurimo w'Imana tukawitirira. Ugashaka ko badagucishamwo ijisho. Nkuko ishengero ari ryawe, si ryawe. Abapastori bayihurikira si ryawe. Ishengero si ryawe. Kuko naryo wapfiriye. Hari watanze amaraso kubw'ishengero. Niwe yita ishengero gusumba. Ishengero ni iki mu Kinyarwanda? Itorero. Si ryawe, ni rya Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Bwa mbere nukumenya icyo Imana ishaka, icyo Imana yiteze. Amen. Nabwiye muri mu guharura 14, nombre 14. Verset 28. Dusomere Eloge. Babarire utuku niko ragize. Aha. Tararahiye uguhoraho kwiwe. Aha yarakaye, ari ndarahira yarakaye. Uti ivyo yumvise mwivugiye nivyo nyene azobagirira. Ivyo yumvise bande bavuze? Muri azogira gute? Ivyo azobagirira. Hari ibintu bimwe uvuga bizoba, imivumo wiyaturirako izoba, badayimoni azohagarara ku majambo wivugiye. Nopfuma pfa ntaco maze. Ayo majambo uko uravuga, uyu mwana abashiki cyofuba gipfa ikigugu naco kimaze. Ayo majambo uko urivugira uri kurategura akarere, tegura amadayimoni. Amajambo wivugiye ngo azogira gute? Heza. Uti imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa. Tabaharuye mwese, abaharuwe mwese uko mungana, uhereye ku amazi imyaka 20 no kuja hejuru uko mwaka mwidodombeye. Uti nukuri mukazogera mu gihugu yarahiye amanitse ukuboko wazokibaha. Ngo mukibemwo Shiti, Karebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Aba bose nibacinjiyemo kwera kwidodomba no kugaya, ingratitude, intashima. Haleluya. Nimba ari ikintu cya mbere Imana idashaka kumva, bigora kwihanganira n'umutima udashima. Nimba ari ikintu gikwega umutima w'Imana, gikora ku mutima w'Imana, n'umuntu afise umutima ushima, cyane cyane ushima mu tuntu duto. Umuntu agwaye sheke ya $1 million,
ukashishima Imana avuga ni vyiza ko ashimye mugabo ntuyikanza ariko udashima ubu gipfu n'umupagani arashima utazi Imana ariko utuntu ushima abandi bitogera bikwega ubwiza bw'Imana cyayi kirangi mugaye isoko ari wayironse isukari wayironse nabwire nibuka tukiri ngaha hari mwaka hashimye imyaka ingahe neza ko neje avyibuka hari ahanye mubona ni hari amakaro hari yasima imwe bayita gute apana yasire kime kigumye kinyeke kapave kijya byama bitubagurika rero hamwe toronga aha amabati yagera ngaha igrize yagarukira ngaha hanyuma amabati imvura iguye kadusa ubutebe bw'ubuti hama tukadufata ingufu iguye ugashukubona baterura ukaja hariya ukwepa imvura ikwiragwa pasteur yari ngaha pasteur yemesha ngo urashaka mufata amafoto haleluya ngo tuze twibuka twavuye yari gushaka kwidoga ngo kweri kizuvigwa twe tuvigwa vuga ati bibuko barabona ntibizoguma gutya haleluya nugushima nutwo duto ikirato kirapinze shima bega wewe urodoga ngo cyayi cya noire none isukari wayironse basi nubuki wawuronse basi ekushaka kubura Imana ishimwe ikintu gikora ku mutima w'Imana nimba ushaka kwatira presence y'Imana tanga ushime umuntu insignifiant mubwo atawu munyoko nagatwengo hingo byarashaka gushima ayo mashimwe rero akora ku mutima w'Imana udashimye kuri binini hoho kaba kabaye kuko ivyo nibisanzwe n'abandi barabishima mugabo biriya bidashimwa amen uyu mwana aragoye aca mu rumogi ikigaba ariko ico kigaba kirashobora guhinduka ni kizima nicapfuye kicafye impwemu nico ashobora kuba delivre akabohoka akaba umukozi w'Imana Sauli yari umwicanyi ahinduka Paulo avuga ubutumwa bwiza bizakubona mu mpwemu yuko vyose birashoboka wow ya umurongo wa nyuma Yesaya 30 umurongo 15 umurongo nkunda gose ubohora uyu n'umuti genda bahe umwami uhoraho uwera w'Abisirayeli uku niko yari yaravuze ati mu guhindukira no mu gutekana niho muzokirira dans la tranquillité et le repos mbiriza mu gifaransa avuga neza ngo dans la tranquillité et le repos mu kirundo vyo gute mu gutekereza ati mu guhindukira no mu gutekana niho muzokirira mu gutekereza no mu vyizigiro niho muzoherwa inkomezi ingome ziri ziva mu kurira amarira yo kwidoga inkomezi ziva mu kwisonzesha iminsi 40 ni vyiza kwisonzesha ariko ntibikwiye nje gituma wisonzesha ukaguma kwa kunyene ntagihinduka kubera iki wisonzesha je mugabo nuruhuka na tranquillité ava ngo haleluya umurongo urakomeye cyane ngo dans la tranquillité dans le repos muri Kristo no musi hani ya Yesaya no musi nukuruka muri Kristo ni wasenga ni vyiza mugabo usenge uruhutse umuntu asenga yidoga ntaruhutse nusenga wimyoza nusenga usiguza Imana kwereka ibitaza senga Imana uruhutse niyo aragakisa niyo ari gutabagwa niyo ari inyishu akomeye ngaha mu France cumwe mu kirungu yabivuze ngo c'est dans le calme et la confiance sinzi mu kirungu yavuze mu gutekereza no mu vyizigiro ivyizigiro ni mengo na espérance ahani plus confiance amen confiance ba yuko ndazi yuko Imana ishoboye ndazi yuko Imana ari data ndazi ko papa rasiyo iteguye nk'iryamye uratashe ufise cuisine hari umuntu akora ateka urabizi uri muri embouteillage munda ngo inzara
ko tutafata telefone. Allo? Mwatetse. Na confiance. Ora bisaba gusa icyo nzi cyo aho uyahejeje. Birahari. Yani confiance. Calme kubera iki? Ntuwajite. Nuguma ubwira abantu ibaranaguye. Yo. Benje he ntakunde ndamaramaye yo mbenze nzoca he. Yani manque de confiance na hopo bihari. Dans le calme et la confiance. Ngo niyo hari ikintu cyitwa la force. Ingomezi ziri muri confiance na repos. Tranquillité. Amen. Calme et confiance. Bisengere. Kuba calme, gutuza ukizigira Imana. Ukavuga uti indazi ko abizi. Arabibona. Nta kimutungura na kimwe. Iki kibazo cyaje akizi. Iyi ndwara yarayizi yamenye itaramfata. Itaraza yarayizi. Narumvise abandi bakira, indwara zidakira. Narumvise abagore basama haci imyaka 36. Amen. Nimba mazuvu intaye muri kango kandi bavuga. Nimba umugore amaze imyaka 36 yarasamye. Je maze imyaka 8. Cyo kwanka gute? Burya bushobozi nyene niko ndiko nasaba Imana kujya yakiyahaye umugore wa 36 atarasama amaze 60 naje maze imyaka 8 nta kintu kigoye ku Mana. Iyo niyo confiance. Murongo uvuga gute ngo wariko mwebwe ikibabaje. Wariko mwebwe nimwabikunze. Vunabipavuri. Rero umuntu wese ko ari doga izuga ko atavyo bakunze. Ntavyo washatse. Imana ishimwe. Rero ino nyigisho ije kugukangura. Amen. Utangure kwizigera Imana. Utangure kwizera Imana. Utangure kwatura. Apana nk'umuntu yihevye. Nubwo uri imfuvyi mu mubiri. Kuvuga nta bavyeyi mfise. Ariko navye papa wo mwijuru. Nubwo uri upfakazi. Nimba abantu wa mbere Imana yitaho ni imfuvyi n'abapfakazi. Nubwo atabantu batogufasha. Ariko ukabura imfumvi y'ukuri je imbere y'Imana uvuga uti Mana yo mwijuru wewe witaye imfumvi n'abapfakazi ni wewe papa wanje na undi mfise. Aho niho hazohari ingomezi zawe. Ndewa mugisha. Haleluya.